ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi tugeze ku izaburi 116 tuyihera ku karongo ka mbere kugira ku ka 19. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umukama niwe yankijije urupfu. Ndakunda umukama kuko yumviriza ijwi ryanje igihe ndamutakambira. Nkako arantega ugutwi, none nzomutabaza mu buzima bwanje. Imigozi y'urupfu yari yantekeye, amaganya yo mu nyenga yari yanyugarije. Nari nzigirijwe n'amarushwa n'intimba. Niho natabaza izina ry'umukama nkavuga nti mukama kiza ubuzima bwanje. Umukama ni umunyembabazi akaba n'intungane. Imana yacu ni nyene impuhwe. Umukama azigama ibitazi, narinduhijwe arankiza. Mutima wanje subira wiruhukire, kuko umukama yaguhunze ibyiza. Nkako mukama warankijije urupfu ubuzima bwanje, amaso yanje uyahanagura amosozi, ibirenge byanje ubibuza kunyerera. Nzogendera imbere y'umukama kuri iyi si y'abazima. Nagumanye ukwemera naho navuga nti jewe ndaruhijwe cyane. Niho navugana igihababu nti umuntu wese ni umubeshi. None nzosubiza iki umukama ku byiza byose yangiriye? Nzokiriza igikombe cy'ubukiriro kandi ntabaze izina ry'umukama. Nzorangura indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirire imbere y'igihugu ciwe cyose. Urupfu rw'abayoboka umukama ruri n'agaciro mu maso yiwe. Ewe mukama, nukuri jewe ndi umusabyi wawe, umuhungu w'inshoreke yawe, waracagaguye imvuto zanje. Nzoguhereza imbagwa yo kugukengurukira kandi ntabaze izina ry'umukama. Nzorangura rero indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirire imbere y'igihugu ciwe cyose. Mu birimba by'ingoro y'umukama ndabigirire iwawe Yerusalemu we. Aleluya amen, aleluya aleluya amen amen. Bana b'Imana tugeze ku izaburi y'116. Hariho amajambo dutebako n'ayandi tuza turihutisha kuko ni nini. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umukama niwe yankijije urupfu. Umukama niwe yankijije urupfu. Akarongo ka mbere, ndakunda umukama kuko yumviriza ijwi ryanje igihe ndamutakambira. Ngo arakunda umukama. Wanditse iyi zaburi avuga ngo ndakunda umukama kuko anyumviriza igihe cyose ndamutakambira. Aka kajambo karakomeye bana b'Imana. Wewe udakunda umukama, kuki udakunda umukama? Uyakunda umukama kuko igihe cyose amutakambira aramwumviriza. Nanje nukuri ndakunda umukama kuko igihe cyose ndamutakambira aranyumviriza. Ariko hari igihe ushobora gutakambira umukama ukiyumvira ngo umukama ntiyakumvise. Kandi yakumvise
uri kuramutakambira mu mafuti ncamgaruka kwa babandi usanga bari mukama amafaranga mukama imodoka mukama ngirira ibi ukamenga wagiye gutegeka umukama ahubwo umukama ni kiya kintu kingira akamaro wamutakambiye ukabona arakwirengagije jewe rero ndakunda umukama kubera namutakambiye igihe byari byarakunkomereye nibereye mu byaha nkumva ibyaha byarantunuje byaranduhije ndenda guturika kuko hari ibyaha twebwe nyene twikururira urusaku ubusambanyi kwiba hari biradutunuza kandi ariko tuba twabyikwegeye rero yitakambiye umukama ati Mana ndarushe n'ibi byaha ndahangayitse umukama arakumviriza akagutabara jewe rero nicyo gituma nkunda umukama kuko yankuye imigogoro n'ibibazo nari mfise niteye akabinyiza rero naramutakambiye aranyumviriza raba rero nawe ingene wotakambira umukama kabiri nkako arantega ugutwi none nzomutabaza mu buzima bwanje ngo aramutega ugutwi niko kuri umukama yamateze ugutwi igihe cyose uwo ari we wese kugira amubwire ingorane afise kandi Imana canke se Yezu akemura ibibereye ntabwo akemura ibintu kubera ibishobisho byacu gatatu imigozi y'urupfu yari yantekeye amaganya yo mu nyenga yari yanyugarije nari nzigirijwe n'amarushwa n'intimba ni nkaha nyene ni nk'ibyo navuze kare iyo urushe intimba kubera jewe narimbanye n'umugabo afise uwundi mugore guhura na mukeye banje tugatukana canke umuntu arambwiye ngo urazi mu bintu mukeye bawe yariko arakuvuga ukunuko ahandi naho ugasanga hariho abandi bantu turiko turasakuranya canke se naka yambaye igitenge kiza jewe sishoboye kukironka ibyo byose bikaba byo gutuntuza canke byo ntuntuza usibye ko wenda imyambaro itigeze ntuntuza mugabo ibibazo by'umugabo ibibazo by'urusaku insaku narumvise nakari karavuga ukunuku kandi bamwe ugasanga bakubesheye canke nukuri rero iyo utakambiye umukama ati nukuri ibi bintu birandenze umukama acanyaruka kugutabara rero nibi bivuga ngo imigozi y'urupfu yari yantekeye urazi kuraba udasinziriye je nahora ndara ntasinziriye kubera ibibazo iyo si imigozi y'urupfu kandi ibibazo uba wikwegeye canke ibibazo nari ikwegeye amaganya yo mu nyenga yari yanyugarije amaganya yo mu nyenga wumva wowe umuntu ngakwisarasha kandi akiri muzima kubura amahoro umutima ukiruka ukumva umugabo araje aragututse canke ari ibintu byinshi biruhisha abana gusuzugurwa n'abana babyaye canke kubona abana babaye ibirara niki ibyo byose bikakuruhisha kandi hari igihe abana babibirara kubera twebwe ababyeyi si bose ariko hari igihe ababyeyi inyifato y'ababyeyi ituma abana babibirara Imana yo mwijuru dutabare cyane nari nzigirijwe n'amarushwa n'intimba ngo yarazigirijwe n'amarushwa n'intimba amarushwa rero n'intimba rero ibyo byose bikugirira ugugira intimba gutyo nagiye ndabisigura kenshi ko je nigeze kuba ngwaye umutima kubera ibibazo nabayemwo canke nari nabandimwo mugabo ubu umutima wanjura amahoro kubera ndamahoro kubera narabwiye Yezu narabwiye Imana yaranyumvishe irantabara iyi zaburi bana b'Imana yanshimishije kubera nasanze ihuye n'ibyanje byose kandi niyo natabaza izina ry'umukama nkavuga nti mukama kiza ubuzima bwanje ngo niho yatabaza izina ry'umukama
avuga ati mukama kiza ubuzima bwanje nanjye niko byangendeye. Gatanu, umukama ni umunyembabazi akaba n'intungane, Imana yacu ni nyene impuhwe. Aha turaza turumviriza nawe wisomere, ntabwo tuhasigura cyane kubera ko biba bisiguritse. Umukama azigama ibitazi, nari nduhijwe arankiza. Mutima wanje subira wiruhukire, kuko umukama yaguhunze ibyiza. Umutima wanje nanjye Zipora umusavyikazi w'Imana nzima uriruhukiye, umeze neza, kuko umukama yampunze ibyiza. Rero abantu boca bibaza none atavuga ko umukama yamuhunze ibyiza ko ari mu nzu nziza akaba yambara neza akaba bisi ibyaje? No, umutima wanje unezerejwe nuko umukama yampunze ibyiza, yanyumvise akandemurura imitwaro n'amarushwa yari yuzuye umutima wanje. Nkaba narimbayeho ntuntuye kandi ntabura ibyonya ntabura niki, banashaka nari no mu nzu nziza, mugabo ntuntujwe n'ibyisi. Rero umutima wanje uraninahaza Imana, kuko nukuri ndababwije ukuri mfise amahoro n'umunezero bidasanzwe kubera Imana, si kubera ibyisi, kuko nubu ndafise ibimbabaje bana b'Imana, ndafise ibimbabaje. No muri iyi minsi hariho ibintu byogombye kuba byombabaza, ariko ndanezerewe, ndashima Imana. No bivuga ko ariko audio mba ndiko ndacunganwa n'iminota, ariko ndanezerewe, ndashima Imana, nkavuga ni Imana habwa icyubahiro kwisi no mu ijuru, kuko uko biri kose umutima wanje urishimye. Umunani akavuga ngo nkako mukama warankijije urupfu ubuzima bwanje, amaso yanje uyahanagura amosozi, ibirenge byanje ubibuza kunyehera. Haleluya, amen. Jewe bana b'Imana, Yesu Kristo yarampanaguye amosozi iyo umukama wamwegereye. Yesu yaravuye mu ijuru bana b'Imana, ababyumva babyumve. Yesu yaravuye mu ijuru araza arampanagura amosozi, arambwira ati mwana wanje Zipora, nguhanaguye amosozi mwana wanje. Nicyo gituma ngiye no kuvuga kimwe muri bya bintu, ndababwira ati nubu mba numva mbafise umubabaro, ariko njewe Yesu Kristo yavuye mu ijuru araza arambonekera, arampanagura amosozi. Niko namubwira ati Yesu rabi ibibazo ndimo, rabi ingorane ndimo. Rero muri iyi minsi jewe imodoka yanje yarapfuye, umuntu yarangonze inyuma, hanyuma iviramo nyene no gupfa burundu. Ngaha muri iki gihugu baraba imodoka imyaka, bakaraba bakakubwira ati no ntiyokogwa, kuko baba bumva ati mwibarabara rya Australia hakwiye kugenderamo amamodoka amashasha meza. Rero narinzi ko kuko nguri iyo modoka bari barambwiye ko bazomba 20,000 iramutse igize ikibazo. Rero kubera navuga ati ndayimbaranye imyaka, wenda nibonka biriya 20,000 twasinyiraniye, nari nizeye ko bazomba 10,000, hanyuma ibyo 10 nkaba nogerageza uburyo bwo aribwo bwose nkaronka yandi, nkongera ko nkagura imodoka nziza. Ariko ndabapfinze, bampaye amahera 2,000, bambwiye ngo imodoka yawe ihuye n'2,250. Ngo ariko ngo hari ibyo tugiharura. Ubwo nyuma baraharuye, nyuma bagiye kumpa amafaranga 10,010, bagiye kumpa amafaranga 2,200 na imodoka nziza yatwara abantu 7. Narashima Imana kuba iyo modoka nari ndayifise. Abantu b'Imana, ni byaba ngombwa iyo dibaye ndende ncambandanya nkuri yindi, reka twiganirire igituma dukwiye kuvuga Imana. Ni ntahe ndiko ndashinga imodoka. Rero bamubwiye ngo tuguha 2,200, 2,200 na ndavuga mwebwe igihe nazi wanyu
kubera iki twari twarasinyiraniye ko muzompa ibihumbi 200 iramutse hagize ikibazo kiba bangonze canke ngonze kubera iki ubwo rero ngurumva ngo kubera ngo basingukeneye kuja muri bigo mbega kuja ko noraramika nkagira iki ngo reka tuguhe inamba uzotelefonako mugabo nyuma barazimpa hanyuma ndatekereza ndavuga ndabye uburyo ibyo bintu byagenze kuko abana b'Imana uwangonze yangonze neza ni ahantu nari naparitse nta mwana wanje yarimo nta kibazo arayigonganye nuko kandi nawe gwiwe numvise ngo barayitaye ngo bamuha amahera 200 ntiyambwiye amahera bamuhaye rero nkavuga nti ndashima Imana ko batangonze mwibarabara kandi muri nyamisi yari isigaye inzira hagarara ngiye nk'ahantu ku isoko nkabona ndakije birazi nkavuga ati nta kimana ishimwe kwitampagarariye ko mwibarabara rero kandi nanje ubwane narinzi naravuga ati iyi modoka umunsi izogira ikibazo kubera hari igihe yashobora gupfa ikanka kugenda canke nagenda kuyigirisha saving bakambwira ati kugira iyi modoka ikore utanga 200 canke utanga ngahe abandi hari n'abari bambwiye ati uzogende ugurisha imodoka ugure iyindi rero nyuma rero nabuza bwa bundi rero reka shima Imana ko kuko nanje ubwanje nari gushobora guhamagara abantu uti ngo mutora imodoka muze kuyita kuko ndabona yarasaje rero naravuga ati iyo ipfuye cyane ngiye kugirisha service bakambira ko hari ibintu byononekaye bisaba ko ntanga amafaranga arenze 5 nzoca ndayita nari guca amagara abantu bakayitora bakaza kuyita kuko abana banje hari uwari yigeze kugura imodoka ya mbere ntabwo iyo modoka yahamagaye abantu barayitora baza kuyita kandi yo yari kigende ntiyari bwanapfapfana mbwana avuga ati jewe ndabye stress z'imodoka n'amahiranza ndashiramo y'igitoro n'ibiki no kuza kuyirihira no kuja mu mayishes ntiyari bwagire ko ntwari imodoka yari imodoka ya musazanje ayigabira mwishwabo amaze kuyibonera amahera akagura nziza rero uwo mwishwa we ari we muhungu wanje nyuma rero yararavye nje imodoka intwara amahera menshi ayi intwara ibitoro bikeneye kuyigirisha ama service bikeneye kuyishira muri insurance je wapi nzoba ndagenda ni imodoka ya mama nzogura gwanje ariko ntangwe gukora acara hamagara baza kuyita barayitwara bayigendesheje uko nyene barayijana okay rero mu gihe cyahera nabwo umukazana wanje yari afise imodoka umuhungu wanje afise imodoka imodoka y'umukazana wanje yarabagoyira bagora nyuma bagura iyindi yo kuba barorusha kugira baje ku kazi ahubwo iyo baguze basanga yanapfuye gusumba iyo bari bafise nyuma imodoka bahamagaye trake nyimba ari trake baza kuzita bazitwaye ari zibiri kandi yari gihe batazita baragenda bakazikora bakongera bakazigurisha yo makeya canke biravana rero abana b'Imana urumva rero na jewe navuga ati umwanya wari wose nzoyita mugabo barampaye 2,100 kandi 2,100 ntabwo noronka mw'imodoka nipfuza oya kubera n'ikibazo ufise mu kuguru ntivyotuma ntwara imodoka zijya z'amavuatiri kuko iyo ndiko ndatwara iyo umuhungu wanje sinoyitwara urugendo rurenze isaha canumva ko mu kuguru hobamwo shoke kubera ko urumva baje gukontorora ibyo bakontorora kumbe bakontorora n'imodoka bari bampaye indwi imwe ngo mbe ndakoresha njana abana ku ishure mbe ndakoresha baca bampa 2,100 rero abana b'Imana ubu mbayeho ntafise imodoka kandi imodoka nkeneye ntiri munsi y'ibihumbi 20 canke 20 kandi nayo mfise
ngo nze kuyigura. Rero abana b'Imana hari igihe nama mbwira abantu uti bamureka gutuka umuntu canke bamureka kugustress umuntu ngo nabafashije ntagize iki, kuko ntimuba muzi ibibazo yifitiye. Ariko rero je nariko ndababwira ati naringeze kwiri jambo ko ngo umukama yamanaguye amosozi. Nagira ndababwire ndanezerewe, naranezerewe n'ukuntu mw'iyi minsi nagwaye ukuguru, ngwara umugongo, nkabyuka bikanka, ndahangayika, kandi uko biri kose niwo munsi baba bariko barayisya canke bariko barayitatagura, ngira yoba kubera ikintu umuntu yamenyereye, kuko imodoka yanje nari ndayimaranye imyaka 14 kandi nari nayiguze ikiri nziza ikiri nshasha. Rero bana b'Imana, ariko ndanezerewe, ndi nama nuzuye amashimwe. N'ubu ndazi ko igihe icyo ari cyo cyose Imana ni aho izobonera ko bikenewe izo imodoka. Ariko tunezerwe n'ibyo ari byo byose. Njyewe nta modoka afise, iyo bibaye ngombwa kujya gusuma ndinda gutegereza ko umuhungu wanje nyimba afise umwanya yontiza, canke se mu kuja gusenga ndafata Uber canke icyo bita tagisi. Rero ariko ibyo byose ndanezerewe, ndishimye, ndi mu mukama, kuko Yezu yampanaguye amarira. Ngaha mw'isi rero nta bintu bihari byondiza. Rero tunezerwe, twumve ko mw'iyi si atari ukuvuga ngo duhahamukira ibintu Mana ya, hari igihe abantu bambwira ngo nukuri je sengera ndonka imodoka, ngo je sengera ngo nzo gusanga iyo ngo nzoje mu bihugu by'Uburayi. Jewe nkaje nkaza gusengera ibyo. Hari ibintu byo gusengera ho kuvuga ati jewe sengera ndagwaye nkire, canke je sengera kubera hari ingeso yananiye kuvako. Abantu nyene twumva umenga ntidushaka gukira ibintu by'ibyipfuzo bipfuye, canke dukire basi ingwara zo kumubiri ku rukoba, zo mu mutima. Ahubwo turashaka ko dusengerwa kugira dutunge, turonka amamodoka, turonke byamire. No, jewe Imana yo mu ijuru ndayishima nukuri. Imana ibone ko nanezerejwe no kubona imodoka nari imaranye imyaka 14, nta muntu nari bwagonge, Mana yanje nukuri ntabwo imodoka yanje yigeze ikwabura kandi nta n'umuntu nanje yari bwagonge, usibye ko aho bangongeye aho nari mpagaze. Kandi nicyo cyaba ikimenyetso cyo kuko nuwangonze bana b'Imana yaranyihigiye wenyene, arandondera, aravuga, kandi yari kungonga akangonga kuko yari yangonze inyuma haranatoboka. Yari no guca yigira akabizimanganya. Jewe nyene nkazokwigwana ko canke nkabwira insurance yanje karondeza abo boba barangonze. Ariko nayo yararondeje, nako narayibwiye, mugabo yampaye amahera ari ntica ntikize. Rero bambwiye ko nozoza no kwitwara, navuze ati no. Rero ndaho ndashima Imana kuko Yezu yampanaguye amarira, ankura mu ibyipfuzo byo kwipfuza iby'isi, ahubwo mu mutima wo kwipfuza ijuru. Dusaba inema yo kwipfuza ijuru. Bikira Mariya arajanwa mu ijuru. Bikira Mariya arajanwa mu ijuru, dusabye inema yo kwipfuza ijuru. Bikira Mariya aranahazwa mu ijuru, dusabye inema y'ibikorwa byiza bizotugeza mu ijuru. Rero twipfuze, reka kwanza tugeze iyi audio ngaha, duce tubandanya kubera narinzi kwiza ko bimwe, ariko reka tubandanye. Mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen.